ijambo ritanguriye ritubwira uyu mukazana yanse guheba inabukwe n'akarorero keza, ni inyigisho nziza. Sinzi ko mutubona, twe ntitubona ko muratubona? Yego. Okay, aho n'amahoro. Ego. Nariko mvuga nti aka karorero kabaye keza. Rusi yakurikiye nyina bukwe, nta wundi mugambi yari afise, ryari ibanga, yararyumyeko. Ariko ukurikiranye neza ingena vyagenze, ingena vyamugendeye, yaruhutse aronse uwundi mushinga ntahe, kandi umushinga ntahe nawe no mu ruvyaro rwa Yesu ari muri ba sekuruza ba Yesu mu vy'umubiri. Ego, Yesu Kristo nawe ni umukiza wacu. Yesu Kristo ni inzira, n'ukuri n'ubugingo. Nta gakiza gashoboka udaciye muri Yesu Kristo. Ego ba Kristo, hari ikibazo dukwiye kwibaza. Dukwiye kwibaza ngo ukwizera kwanje uhagaze kuki? Wewe ukwizera kwawe uhagaze kuki? Intango yo kwizera turayisoma mu majambo, ikintu gikomeye gihambaye turayisoma muri aya majambo ari muri Yohana 3:16. Niho bavuga ati kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko rwatumye itanga umwana wayo, wowe mwizera wese ntazapfe rubi, ariko aze abone canke ahabwe ubugingo budashira. Wewe nyene wibajije ngo mbega ukwizera kwanje guhagaze kuki? Iri jambo iwawe rirafise insiguro? Uwatuje canke yatwujuje n'Imana, yatwinjije vy'ukuri. Haraho muhora muvuga ngo natanguye ishuri, ngo diregiteri naka ariwe ayobora ishuri rinaka. Uwo rero ntuwinjira muri iryo shuri ubisanzwe atashizeko umukono. Hariho ibibuza ko wokwinjira. Uwo mudiregiteri naho woba umaze iminsi uhicaye, arashobora kuza akakubwira ati ahantu uri siho, have. Reka tubisomere ayandi majambo nayo atugaragariza nyene ico Yesu yatumariye. Ico Yesu amaze ni iki? Nuko rero umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icaremwe gisha. Wewe uri muri Kristo? Niba uri muri Kristo uri icaremwe gisha. Ivya kera biba bihise, byose biba bicitse ubusa. Niba kera wari wizeye kiranga wose, ari we wasa n'usenga, ubu rero ukaba waragiye muri Kristo, ivya kiranga byavuyemo, nta bindi ubamaze kuhavamo. Ariko ivyo byose biva ku Mana yatwiyujuje ko ku bwa Kristo, ikaduha igikorwa co kugabura umwuzuzo. Niko kuvuga yuko Imana yari muri Kristo, yiyuzuza n'abari mw'isi, ntiyabaharurako ibicumuro vyabo, kandi yatubikije ijambo ry'umwuzuzo. Ijambo ry'umwuzuzo sinzi aho iwanyu muri iyo Bibiliya mufise handitse ngo iki? Yatujuje ijambo ry'umwuzuzo, agire uwuriraba tubwire ingene nawe iwe vyanditse. Canke ndabirabe hano ndabe ko handitse ari hafi, ariko reka ndarisome mu Gifaransa, hano mu Kirundi
muri ibi muri ibi y'ikirundi kuko nasanze iyi version imeze ukundi. Handitse ijambo ry'umwuzuzo. Reka turabwira umuntu w'igifaransa ari turabire kugira ngo sinje muri kurondera iryo jambo ry'umwuzuzo. Ni ijambo rituma duhwana, dukwira. Ego. Yesu yagiye aduhaye isango imbere yo kuja kwa Se mw'ijuru. Isango Yesu yaduhaye nibaza ko mwese murifise. Yesu yavuze ati ngiye kwa Data, ngiye kubategurira ikibanza, ati kuko niyo yaba hatari ibibanza bikwiye nari kubibabwiye, ariko ngiye kubategurira ikibanza, nzogaruka kubajana. Reka tubisome, biri muri 14 akarongo ka mbere niko navuze gushika kwa gatatu. Nimuhagarika imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Imuhira kwa Data hari amazu menshi, yaba atariho mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ko ngiye kubategurira hanyu, nzogaruka kubajana iwanje, ngo aho ndi namwe abariho muba. Ego, tuvyizere cane kuko niyo nkuru ikomeye. Nzogaruka kubajana niyo nkuru Yesu yatubwiye, kandi niyo nkuru dukwiye kugumana. Urizera ko Yesu azogaruka kukujana? Kuko twama tuhura n'ibintu n'imitego Satani yamaza kutubwira, kuduha ibinoko ngo wewe ngo nawe urimwo. Ngira ngo nk'abakijijwe bari abanyeshuri baderanja, bakunda guhungabana canke bakunda gukubagana, nibaza ko babizi. Bakijijwe barababwiye ati wewe ejo uzoba uraho nyene wahora. Ariko Yesu niwe abikora. Yasize asenyuye uruhome rwadutandukanya n'Imana. Kubera icaha ca sokuru wacu Adamu, twari twaratandukanye n'Imana. Hagati ya twe n'Imana hari uruhome rudutandukanya, ariko ubwo Yesu yagiye aruhomvoye, yagiye aruhenuye. Reka tugende muri Efeso kagira ngo ajya amaraso Yesu yaseshe ku musaraba niyo yatumye twebwe dutabarwa. Niwe mahoro yacu, kuko yahinduye ya macakubiri kuba kimwe, ahomvoye ca gisika co hagati cadutandukanya, ubwansi amaze kubuhinduza ubusa umubiri wiwe. Nibwo vyagezwe birimwo amabwirizwa ava mu vyashinzwe, kugira ngo muri we amacakubiri aremwemwo umuntu umwe musha, ngo azane amahoro. Atyo kandi ngo ayo macakubiri amaze kuyagira umubiri umwe, ayuzurishe n'Imana umusaraba, awicishije bwa bwansi. Yaraje ababwira ubutumwa bwiza bw'amahoro, mwebwe abari kure, kandi abari hafi nabo ababwira amahoro. Kuko turi amacakubiri, ari we adushikiriza Data wa twese, turi muri mpwemu umwe. Ni ukuvuga Yesu yaraje adushira mu mpwemu y'Imana, impwemu imwe. Ubu nta tandukanirizo ririho, nuko ntimukira abashitsi canke bakavantara, ariko musangiye ubwoko n'abera,
murabo mu ngoro y'Imana, kuko mwubatswe ku mabuye y'itanguriro, ariyo ntumwa n'abavugishwa n'Imana, Kristo ari we buye rigumya imfuruka. Muri we ingoro yose yubatswe neza irakura ngo ibe urushengero rwera mu mwami wacu. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo mubeshwe na mpwemu kuba ingoro Imana ibamwo. Turi ingoro za mpwemu yera, ivyo murabizi, ariko ni muri Kristo. Yesu Kristo yaje kuduhindura. Yesu Kristo yaje kuduhindura identite. Abisirayeli bavugwa ni Abisirayeli bagumanye ukubaha no kwizera iyo Mana, kuko hari n'ahandi mu ijambo ry'Imana havuga ngo ni bande baheze mu bugaragwa, n'abatubasha Imana kandi n'abatizeye. Kandi n'ubu utizeye arapfuye, ntazoshika. Uwutizeye ntazoshika, uwutubaha ntazoshika. Mu yandi majambo ni ukuvuga ni wizere Umwami Yesu nk'umukiza wawe, wihana ivyaha vyawe. Kwihana no kwihana ubutagisubira kubikora. Birashika tugacumura, ariko turihana bigakunda, kuko Umwami Yesu yarabanze kuvyishura ivyo vyaha. Ntitugatereka akagere Imana, ntitukavuge ngo byarananiye, byarananiye guheba abapfasoni n'ukuri, ubuhumbu oya ntivyokunda, byarananiye nguma mborerwa, byarananiye oya. Byose tubishobozwa na Yesu aduha inkomezi. Ego rero Yesu arongera akaza akatubwira ati ntimugakomantaze imitima, ni ukuvuga ntimukica amatwi. Mu yandi majambo, mu Baheburayo 3:12, reka tusimbireyo. Mu Baheburayo 3:12 haratubwira, turasoma 12-19, kuko amajambo y'Imana niyo adufasha kugira ngo dukomere, tumenye ingene tugenda, uko dukwiye kubangiriza ivyizigiro gushitsa kwiherezo. Tugumane ivyizigiro. Bene data, nimwirinde ntihagire uwo muri mwebwe agira umutima mubi utizera, umutera kureka Imana nzima, ariko muhanurane uko bukeye bicitwa uyu munsi. Ntihagire uwo muri mwebwe akomantazwa umutima n'uruhendo rw'icaha. Hari umuntu yambwiye ati jewe yamara uwo muntu turabana ko ncambaho neza, hariho aramfasha mu uburyo bwo kubaho. Aha rero biragwiriye, aramfasha mu buryo byo kubaho, ndumva noba mbaye mbega bavyita ngo iki, umuhemu, ingrate, igihe nohebana n'uyu mugabo kandi ariwe ansumira, ariwe angurira utuntu twose, amahera nungika iwacu ni wayampa, uravyumva, noba mpemutse. Ariko si ivyo batubwiye hano. Ijambo ritubwiye ngo ariko muhanurane uko bukeye bicitwa uyu munsi. Ntihagire uwo muri mwebwe akomantazwa umutima n'uruhendo rw'icaha, kuko twacitse abasangiye Kristo, namba tukibangirije rwose ivyizigiro vyacu twatanguranye gushitsa kwiherezo. Bikivugwa ngo uyu munsi aho mwumvira ijwi ryayo, ntimukomantaze imitima yanyu nk'uko
mwayikomantaje mu gihe co kuratsa. Ico gihe ni ikihe? Baragisigura ngaha. Cavuzwe ku Bisirayeli, ariko n'igihe cabayeho, kandi Imana yaragiye mu mahanga irazana Abisirayeli, igiye kubaha igihugu yabemereye. Bageze mu nzira barahindura, bati reka twisengera intama twikoreye. Ibyo bibatera gupfa. Ni bande bamaze kumva bakayiratsa? Mbega se abavuye muri Egiputa bose barongowe na Mose? Kandi ni bande yagiriye umwikomo imyaka 40? Si abacumuye imivyimba yabo igahindikirana mu bugaragwa? Ni bande yarahiye ko batazoshika mu buruhukiro bwayo? Si abatayumviye? Imana niko bivuga. Kandi tubona ko batashoboye kubushikamwo kuko batizeye. Aya majambo arakomeye. Utagira ukwizera ntayo ushobora gushikamo, ntayo uri kuraja. Uba wamaze kugira amagorwa, uba wamaze kuzimira. Mugire ukwizera. Ntimugahakane. Rero uwo Yesu tubabwira, uwo Yesu nariko ndababwira, ntawuhakana yuko ibanga ryo kubaha Imana ridahambaye cane. Niri umwe yerekanywe afise umubiri, akaboneka ko ari umugororotsi mu mpwemu, akabonwa n'abamarayika, akamenyekanishwa mu banyamahanga, akizerwa mw'isi, akaduzwa, agahabwa ubwiza. Nuwo ni wo mukiza wacu. Ego Yesu yatubwiye ati yonja murahazi, twiteze kuzoja mw'ijuru. Kandi muvyumve, mubishire mu mutwe no mu mutima wanyu. Egome muvyizere. Hariho abantu bama bariko baribaza ngo Imana ntiyobabazwa, ntizotegekanya kuhana abanyabyaha kuko ntigomba ko abantu bababara. Imana yifuza ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Ego ntigomba ko harimo na kamwe gatoyi mu bantu kazimira. Ariko ubu niho turiko turabibwirwa. Tuzi yuko abizera nibo bazobona ijuru, abadakora ivyaha nibo bazobona ijuru. Uno munsi birashoboka ko woba waratsitaye, birashoboka ko woba warakoze ivyaha, birashoboka ko woba uri no mu caha cakunaniye guheba. Hano n'akanya keza kugira ngo wisubireko, kuko nk'uko twabisomewe kenshi muri Yohana wa mbere, ngo iyo twihanye ivyaha, Imana yacu ni inyembabazi, kugira ngo iduharire ivyaha vyacu. Havuga ngo tuvuze yuko atacaha dufise, tuba twizimiza, ukuri ntikuba kuri muri twebwe. Nitwatura ivyaha vyacu, niyo yo kwizigirwa kandi igororoka. Ivyo nivyo bituma iduharira ivyaha vyacu, ikatwoza ukugabitanya kose. Tuvuze yuko atacaha twakoze, tuba tuyigize umubeshi, kandi n'ijambo ry'Imana riba ritari muri twebwe. Nigeze kubanganira na bene data, twari muri groupe de prière imwe, ndavuga nti birakwiye, ntibikwiye gusa ko twihana, birakwiye nk'uko twihana n'ivyaha vyakozwe n'abasokuru n'aba data n'abatubanjirije. Usibye ko ibyaha bitwagira twebwe n'ivyaha twakoze, ariko Daniyeli yarasavye imbabazi,
asabira ubwoko bwiwe. Natwe nk'abarundi harageze, kandi niba mutarabitangura, ko dusaba imbabazi ku byaha byinshi twagiye dukora. Yego, mbere bimwe byaradusigiye n'imigani. Imigani usanga na rimwe tuyikoresheje kugira ngo twigovyore, kugira ngo dukore icaha canke tugisigasige. Ego, umwanya wo kwihana n'uyu. Mwihane, Yesu Kristo ari hafi, ari hafi. Nashimye cyane ijambo mwene data Alexi yavuze. Ego, ni benshi baciye muri izo nzira bakavuga ati yo reka ngende mfatane n'uriya hanyuma nzomukubita icenga. Mbere bamwe ugasanga baravuga bati nzoca nihana muri ico gihe. Iminsi yawe urayizi. Nuko rero tugendere mu kuri, kandi twamane imigabo y'ukugororoka, kandi ntituvire uwo mwami wacu. Maze iminsi numva mwigisha ubutumwa bwiza butangwa butubwira ingena abasavyi b'Imana ba Meshake, Shadrake na Abdenego ingena bankiye umwami, bakamubwira bati wewe ntituzogusenga, kandi udukiza ariho, kandi natwe udukiza ariho, kuko n'uwo nyene Yesu. Ego, tumaze iminsi ataco ndababwira ku vyerekeye ivyo kuba ngaha. Hariho intambara za bamwe bagomba ngo muhave, abandi hakaba izindi ntambara z'abandi bavuga bati oya turabakeneye nibagume ngaha. Reka rero uno munsi dusengere ubugombe bw'Imana. Abo bose bariko bavuga ibidahuye n'ico Imana yateguye ngaha, bigizweyo naho bogomba kugira ngo baje mu bintu byo kugira ngo baserukire abandi baba ari bagira ijambo ribafane, haboneke abo we wategekanije. Muze rero dusengere n'iki gihugu, ko twaje ngaha turiko turya ivy'aba bantu bakoreye, tutazi ibyaha baciyemo kugira ngo babishike canke babigarantise. Navyo nyene turakwiye kubasabira. Egome, kugira ngo Mwami Imana yacu ibane natwe. Turasabiye umuvyeuro rero kino gihugu. Mana uhoraho, Mana y'icubahiro, turagushimiye kuri aya majambo meza utubwiye utwigisha. Tuyumva turayumvise, dusabye inkomezi zawe, mwemo wawe ngo atuyobore kugira ngo tuyagenderemwo. Ntitugendere mu vyaha, ariko tugende turabanye abantu bibanga, abantu bakwihambiriye ko, abantu bavuga ati iyo uzoja niyo nzoja, iyo uzogwa niyo nzogwa. Natwe nuko Mwami Yesu, iyo uzoja niyo tugomba kuzoja, ntituzoguheba oya. Mwami wo mwijuru, ntawe ubizi ko abo badamu babiri batabona biwabo baje kubatora n'imiduga, canke baje kubatora n'imikogote n'ibintu bikomeye, ariko umwe aravuga ati ibi bintu naho bikayangana no bijamwo singerayo, kuko ngo bari bakiri bato. Niko ijambo ry'Imana rivuga, bari gushobora kuronka n'abandi banega bakomeye kandi bo mu kiganwa canke mu gitware no mu kibose, ariko umwe aravuga ati jewe mpagaze kuri rwa rukundo rwa mbere. None rero Mwami, natwe tuje guhagarara ku rukundo rwa mbere, rwa rundi wadukunze, rwa rundi ruvuzwe ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi, ariko rwatumye utanga umwana wawe w'ikimazi, kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ariko azabona ubugingo budashira. Turashaka kubona ubugingo budashira kuri twese hano muri runo rugo, mu bibondo vyacu. Turashaka kubona ubwo bugingo kuri umwe wese yatonze ngaha iwe no mu rugo rwiwe. Turashaka kubona ubwo bugingo mu miryango yacu. Turashaka kubona ubwo bugingo muri iki gihugu twajemo. Mana tuje imbere ku majambo meza twigishije.
reka atubwiye amajambo meza, atubwiye ingene twigijwe hafi n'amaraso ya Yesu. Kare twari kure ariko turi connecte kubera amaraso ya Yesu. Rero Imana impezagire cane. Kandi atubwira ubutumwa bwiza ingene Imana yagiye ibana n'abera ba mbere. Imana impezagire cane. Aratubariye no muri ibi bihe turimo ko twosengera ubugombe. Hari abantu kenshi ubugombe abantu benshi birabagora kubuhaza. Hari agakuru kamwe sinzi ko ari vyabaye, sinzi canke ko ari ivyo bavuga vy'ibiti. Ngo bari abantu babiri baravugana ati rero bari bafashe urugendo, baravugana ati reka dusengere ubugombe. Baravyumvikana batanga urugendo barasengera ubugombe. Bageze imbere umwe aratsitara rwarabapfanye. Mugenzi we aca aramutwenga aratwenga rwose. Uwundi arashavura rwose aravuga ati ubone urwara urapfuye urabona amanise ariko arapfa uriko uratwenga. Arababara cane aragira ishavu. Mugenzi we aramushira ati ni ubugombe, twasengera ubugombe n'ubugombe. Aravuga ati none ubwo bugombe ni ubugombe nyabaki? Hanyuma barabandanya. Bageze imbere wa wundi nawe acagwa mu kinogo. Aguye mu kinogo biramunanira kuvayo. Wa wundi nawe acamubwira ngo aho wantwenga. Aramuha ukuboko aramwinginga ngo amukure amani. Acamubwira ati ni ubugombe, twasengeye ubugombe none acamurikira ngaho. Bari batanga urugendo bafitanye yuko basengera ubugombe. Hanyuma bageze imbere sinzi yingira hari vyari vyo mu nzira. Rero agira abakobwa babiri batanu, aba n'abantu baramufata. Abantu bagomba gutanga ikimazi baramufata kugira bamutange ku kimazi. Rero ngo batanga ikimazi umuntu atagira agasemba akoraniye mufise. Bagize kuja kumutanga ku kimazi bumvanira bamupfuye. Bageze baramwaba sana yakomeretse barapfuyeyo ariko agasemba abakize gutyo. Ni ukuvuga iyo akurayo wa wundi yagwa mu kinogo, uwo yaguye mu kinogo baba bamutanze ikimazi. Ni ukuvuga ca gihe yamutwenga vyaramufashije kugira ngo nawe mu nyuma ntahave aza kumukura muri ca kinogo. Rero ubugombe hariho ibintu umuntu arahura sinzi ko vyabaye niba ari bitiko kugira ngo ariko ubugombe bw'Imana harabagera umuntu akumva ntabitahura, akumva ariko araca mu bibazo atabona impamvu, kandi agororokeye Imana, kandi yumva atunganye mu mutima atatwira imwagiritse ikibi, ariko kubw'ubugombe bw'Imana. Hariho uwaririmbye ngo ukabona uca mu bibazo utatwira ikwagiriza, ukavyamiza imbere y'Imana igategwa kugira inyishu. Uramenya ko uri mu ruganda Imana iriko iragucura bw'amabanga akomeye izoza igomba kukuzeza. Araririmba abandanya avuga ingene Mose yavuye hariya Ayi akaja kuragirira sebukwe kugira ngo Imana imutegure kugira ngo azovemwo umuntu akomeye. Nibaza ko akarimbo benshi bakazi bavuga ukabona uca mu bibazo kandi atazi biriko anjiriza, ukavyamiza imbere y'Imana igateba kuguha inyishu. Menya kuri mu ruganda Imana iriko iragucura kubw'amabanga akomeye ari imbere igiye kukuzeza. Ihanga rya Isirayeli ryari rigoye kuyobora, ndasaba ko haboneka umuhizi yigishijwe guca bugufi, akanyama akamuvamo, ubwibone bukamuvamo, akanyarigabo kiwe kose kagahera gaca bugufi.